ndabaramukije mwese ndabipfurije Noheli nziza no kurangiza umwaka mu mahoro. Noheli ni umunsi mukuru uhambaye ku bakristo, aho baba baryohewe bibuka kuvuka kwa Yezu Kristo, bafata nk'umukiza, umwami, Mesiya, akaba umwana w'Imana yarungitswe ku isi ngo acungure abantu. Ku bakristo uyu ni umunsi mukuru udasanzwe, ndetse ukabofatwa nk'umunsi mukuru wa kabiri ukomeye mu mugenzo wa Gikristo inyuma ya Pasika. Ariko vyama bishika ukibaza ikibazo uti kuko duhimbaza Noheli ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, kubera ko nyene ariho Yezu yavukiye. Ibi bishobora kuba atari vyo, kubera ko nta numwe azi neza itariki nyayo Yezu yavukiyeko. None ni kubera iki hatewe ino tariki ngo umunsi wa Noheli? Mbeho ho Noheli bisigura iki? Ibi nivyo tuza kurabira hamwe muri ino video. Noheli ni jambo risigura Nayeri, rivuye mu Kilatini Natale canke Navidad mu Kiespanyole, ijambo risigura kuvuka kwa Yezu. Iri jambo Natale ryo mu Kilatini naryo ryakomoka mu ijambo Natalis, ryakunda gusangwa mu nyandiko zirimo Natalis Dies. Iri ni jambo ryasigura umunsi wo kuvuka, ariko n'umunsi wo kuvuka kwiki. Mu migenzo y'Abaromani hari umunsi mukuru bita Dies Natalis Solis Invicti, jour de naissance du soleil invaincu. Mu Kirundi novuga ko ari umunsi w'ivuka ry'izuba ridasindwa. Uyu munsi rero wahimbazwa neza na neza mu kwezi kwa 12 hagati y'itariki ya 21 na 25, ugerageje kubihuza n'ikirangamisi c'Abaromani. Uyu munsi kandi ufatwa nk'umunsi wa solstice d'hiver. Uno mwaka solstice d'hiver yabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 neza na neza ku isaha 10 z'umuhingamo mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mu birango vya zodiac, solstice d'hiver ni umunsi izuba riba rivuye muri Sagittaire ryinjiye muri Capricorn. Iki ni gihe umunsi uba muto cane ugereranije n'iyindi misi yo mu mwaka, maze ijoro naryo rikaba rirerire. Uyu munsi rero wari umunsi mukuru wahimbazwa n'imiryango myinshi mu bihugu biri mu buraruko bw'umubumbe w'isi bita muri Hemisphère Nord. Iki ni gice kiba gifise imbeho nyinshi muri ibi bihe by'ukwezi kwa 12, nico bita hiver. Imbere yuko Capricorn itangura, izuba riragenda rikongera kugaruka ku munsi wa 21 z'ukwezi kwa 12. Abaromani bakera baratamba bagatarika kwizuba ryongeye kubavukira, ivyo bise Dies Natalis Solis Invicti. Uyu munsi mukuru batangura kwitegurira ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12. Ni mu rukurikirane rw'imisi mikuru bise Saturnale, vyaherana n'itariki 24 z'ukwezi kwa 12. Muri iki gihe kandi vyahurirana n'ihimbazwa ry'ivuka ry'ikigirwamana Mitra. Iyi Mitra yari imana yavukiye mu bwami bw'Abaperse mu kinjana ca 2, maze iza gukwiragizwa mu bwami bw'Abaromani gushika mu kinjana ca 5 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Inyuma y'icwa rya Yezu, abatumwa biwe bakwije inyigisho ziwe mu bwami bwose bw'Abaromani. Izi nyigisho ntizakirwa neza n'abapagani, ndetse izintumwa n'abandi bafashanya barishwe gushika naho umwami Constantine abonekerwa yemera kuba umukristo, ndetse afata ingingo yuko Christianisme ari ryo dini ryonyene ryemewe mu bwami bw'Abaromani. Christianisme yarivutse kandi itangira gukorera ku mugaragaro
atankomanzi nimwe. Ariko umunsi w'ivuka rya Yezu Kristo wahimbaje ubwa mbere mu mwaka wa 336. Iki gihe nta muntu numwe yarazi itariki nyezina Yezu yavukiyeko. Abarongozi b'amadini b'ico gihe bategerezwa kwiyumvira umunsi ubereye w'ihimbazwa ry'ivuka ry'umukiza Mesiya yacunguye abayahudi. Muri rwa rukurikirane rw'iminsi mikuru y'abaromani Saturnale rwatangura ku itariki 17 rugahera ku 24 z'ukwezi kwa 12, babonye ko ari cyo gihe nyaco cyo gushiraho uwo munsi, maze umunsi wa Noeli ubugiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Uyu munsi wagiye kwemezwa ku mugaragaro n'umu Evêque Libere mu mwaka wa 353. Mu njiri ntagatifu zanditswe na Matayo na Luka bavugamwe mu marayika abonekera bungere baragiye intama abamenyesha inkuru nziza yivuka rya Yezu. Ibi vyerekana ko iki gihe hatari mu kwa 12, kubera ko muri iki gihe haba hari urubura kandi hari imbeho nyinshi, no kuvuga ko kuragira bidashoboka. Ikindi kandi mu njiri ya Matayo bavuga ko Yezu yavutse ku ngoma y'umwami Herode, ariko kahise kuri uyu mwami kerekana ko Herode yapfuye mu mwaka wa 4 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Vyumvikana ko ivyo Matayo yanditse ngaha bitandukanye n'ivyo abahinga muri kahise bavumbuye. Muri iyi njiri nyene ya Matayo baravugamwe inyenyeri yamurikira abamajusi ikababera ikimenyetso c'ikibanza Yezu yari yavukiyemo. Ku mugoroba w'itariki 24 z'ukwezi kwa 12 muri iryo joro Yezu yavukiyemo mu kirere ca Bethlehem, iyo nyenyeri yoba yaraboneka? Nivyo abashakashatsi baza kutubwira. Ku mugoroba w'itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 aba astronome bakoresheje ivyuma vyabo rutura mu kuraba amanyenyeri mu kirere. Berekanye ko umubumbe wa Jupiter uboneka neza urabiye ku butaka bw'igisagara ca Bethlehem, ariko bakoresheje modele informatique bagasubira inyuma rya joro Yezu yavukiramwo nta na kimwe babona mu kirere ca Bethlehem. Ariko bakomeje gusubira inyuma mu mwaka ugira 7 imbere y'ivuka rya Yezu basubiye inyuma, imibumbe ya Saturne na Jupiter iregerana ikagerageza kwinjira muri constellation ya Poisson igaca itumberana n'ukwezi, bigatanga urumuri rwinshi cyane rusumba n'ubw'inyenyeri. Ibi rero bishobora kuba arivyo vyabaye kuba majusi, maze bakurikira urumuri baca kuraba Yezu. Ariko murumva ko ari mu mwaka w'7 imbere y'itariki tuzi ko Yezu yavukiyeko. Tukiri kwivuka rya Yezu turisanga mu gipfungu cinshi bibiri dashobora kudusigurira neza. Hari abahinga mu vyakahise berekanye ko Yezu afise ivyahuriye ko n'indi myemerere ya kera bita mythologies anciennes, ndetse christianisme ikaba ishobora kubikomoka ku migenzo y'imigwa gipagani mu bwami bw'abaromani. Basilique Saint Paul Vatican, iyi ngoro yubatswe ku bisigarira by'isengero yari ya gipagani ku baromani. Aha muri isengero bahimbaza Mitra, imana y'abaperse yari yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 kandi ivuka ku mugore w'isugi. Uyu yavuye yicwa arazuka aduga mu ijuru akaba yijije abantu biwe ko azogaruka kubatwara mu bwami bw'Imana. Muri iyi ngoro kandi bariko barasenga abasaserdoti basangira umukate n'umuvinyu nk'ikimenyetso cyo kwibuka umucunguzi Mitra. Tuvuye ku mana Mitra ikigwa mana mu bwami bw'abaperse, hariho na Osiris muri Egypte, umwana w'Imana yarungitswe ngo acungura abanyamisiri. Yarishwe ariko yanduruka arazuka aja mu ijuru kwase.
tuvuye mu bwami bw'abaperse tukaja muri Egypt dusimbire mu Bugiriki naho nyene tuhasanga Dionysos umwana wa Zeus. Zeus ikaba yari imana y'Abagiriki. Uyu Dionysos bamwita imana y'umuvinyu, umwana w'Imana, umukiza, umucunguzi. Uyu rero bamurina haza banyu umuvinyu ndetse igishushanyo ciwe kikaba gifise ikirahuri c'umuvinyu mu ntoke. Uyu nawe yarishwe ariko arazuka aja mwijuru. Mu Injili ntagatifu yanditswe na Luka, Imana irungika umumarayika Gabriel mu gisagara ca Galili Nazareti ku mugore w'isugi yitwa Mariya, akaba yarafise fiancé yitwa Yosefu. Gabriel yarinjiye mu nzu agira ati, mwaramutse Mariya, we wuzuye inema, warahezeguye mu bandi bagore bose, Imana iri kumwe nawe. Mariya yaratangaye yibaza iciyo ndamutse ivuyeko. Umumarayika aramwishura ati, ntutinye, Imana yagutoranije. Mu misi iza uzoba wibungenze, uzokwibaruka umwana w'umuhungu, azoba yitwa Yosuwa. Uko uyo mumarayika Gabriel yabihishuye niko vyagenze. Mariya yaje kwibaruka umwana w'umuhungu amwita Yosuwa canke Yezu. Abahinga muri kahise, abascientifique batandukanye bakoze ivyigwa byinshi muri Galilea aho Yezu yavukiye yongera arakurira, ariko nta kimenyetso scientifique gihari cemeza amakuru yiwe. Yasa gute? Yarirabura, yari umuzungu, yakundiki, yabana gute n'abandi bana? Nta kintu na kimwe tubiziko kuko n'ibitabo vyeranda nta kinini bitubwira ku bwana bwiwe. Ico batubwira gusa ni ku myaka yiwe 12 aho yari yajanye n'abavyeyi biwe gusenga i Yerusalemu, hanyuma Mariya na Yosefu bageze mu nzira bararaba baramubura. Niko gusubira i Yerusalemu bamusanga yicaranye n'abadoktere, abahinga mu vy'amategeko na filozofi, aho yari karababaza ibibazo bikomeye vyerekana ko yarafise ubwenge budasanzwe. Mu bakunzi ba Yezu harimo umugore yitwa Mariya Madalena. Uyu biravugwa ko yakunda Yezu urukundo rudasanzwe, ndetse hari inyandiko zivuga ko hari ivyo Bibiliya itashatse ko tumenya ku bucuti bwa Yezu n'uyu mugore, maze ico gice baragikuramwo. Mariya Madalena yagendaniye Yezu kugera ku musaraba igorogota, bari bafitaniye ubucuti nyabaki. Aya yose n'amayobera nta kinini tubiziko. Yezu yakuze yigisha urukundo, akigisha abantu guhinduka ngo baze babone ubwami bw'Imana, ariko ngo yari n'umuntu akara cyane. Aha bibonekera mu Injili ntagatifu yanditswe na Matayo, igihe yinjira mu rusengero i Yerusalemu agiye gusenga, asanga bahahinduye isoko basigaye bahadandariza. Yarashavuye maze afata ibidandazwa byose arabisanzaza, arabakankamira avuga ati, iyi ni ingoro ya data, niyo gusengeramwo, siyo kudandarizamo. Yezu yarakunzwe akurikirwa n'abantu benshi, ariko ibi byose ntibyashimisha abafarizayo. Mu nyuma rero yahavuye yicwa agambaniwe n'umwe mu ntumwa ziwe, ariko inyuma y'iminsi 3 yarazutse yurira mu ijuru, akaba azogaruka aje gutora bemeye kumukurikira. Kuba Kristo yitwa umwana w'Imana, umucunguzi, umukiza, ndetse utamwemera akaba atazigira ahonyura mu bwami bw'Imana. Imyaka irenga 2000 iraheze Yezu afatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo Imana yakunze abantu, ibaha amahirwe ya kabiri yo kwigarura ngo bagendere mu nzira nyayo. Ariko ibi nibyo dusoma mu bitabo vyeranda vyanditswe n'intumwa nka Matayo, Luka, Yohani, Mariko n'abandi. Ariko hari andi makuru ku buzima bwa Yezu tudashobora gusanga muri ibi bitabo vyeranda. Abashakashatsi bagerageza kumenya byinshi kubijanye na Yezu, ariko birasa naho atakinini bamuziko. Mu byukuri yavutse ku mugore w'isugi, mu byukuri yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, mu byukuri yarazutse, ni umwana w'Imana, ni Imana. Kubera iki ibimenyetso byinshi abihuje n'izindi Imana twagiye turabona mu mamitoloji atandukanye. Iyo bari coincidence? Yezu, Mitra, Osiris, Dionysos, Christianisme bifitaniye isano yihe? Aya yose n'amayobera. Wakoze cyane kubana nanje muri iyi video. Niba hari ico wungutse utaruzi, fyonda like na subscribe. Yisangiza abagenzi bawe maze mukomeze kwishimana muri iyi misi mikuru iheze umwaka. Imana ibahezagire.